Kuri wa gatanu genekerezo rya 13 Kigarama 2024 shiramwe FBS abagenzi b'abana rifadikanje n'umugwi w'intara ujeje gukurikirana ibikorwa by'umugambi JWP ya gatatu yaratunganije uruganda rwo kurabira hamwe aho umugambi ugiye kurangira ejeje ibikorwa. Ikindi naco kwari kurabira hamwe ko abafashwa n'uwo mugambi baba barateye imbere arazi inyuma no kugenzura ivyaranguwe mu gihe umaze. Nindemera Mari umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Gitega ajeje intwaro n'ubutunzi akabana barongoye uwo mugwi ujeje gukurikirana ibikorwa by'uwo mugambi JWP ya gatatu muri iki gihe bari kumwe nabo basanzwe bafashanya muri uwo mugwi barishikiye ku rubuga kwirabira uko ibikorwa by'uwo mugambi biriko birarangurwa ku mutumba wa Gisuru muri komine ya Giheta hamwe no ku mutumba wa Karorero wa Kibimba. Ku mutumba wa Gisuru abahurikiye muri koperative yorora ibizinu barerekanye iterambere bagezeko aho ndetse baguze n'inka kandi umunwanyi wese arafise impene. Ndongoye koperative hanyuma ku bintu JWP yaradufashije uburyo butoyi urazi ko tamuhaye ko utisimbiza bwa mbere twaraziganye tukaguranana biciye muri JWP turashobora gukora ibibazo ituro y'ubwa mbere turagirwa amahirwe yo kuronka 1,500 twari dusanzwe dutunze inkoko ariko kubera inkoko zasaba uburyo bunininya avuye zimwe zitanavuga zirafasha turazigurisha tugura amasibisa ukuvuga amasibisa nayo gukora ibizima murinjira ngaha murabibora indani ko byifashe nyuma rero tukabibandanya buhoro buhoro zimwe ko tumaze kuzigurisha turagura amasibisa tumaze gutangura gushora ibizima turaguramo iyo nka mu mviri kirabira ngaho niyo koperative yi kamaze gushika ku ntambwe ishimishije kuko umwanya twavuga yuko dukorera muri ibi turafise n'ibindi bintu dukoreramo by'uburimyi mu bworozi bwo nabo babwiye naho bazi umuntu wanyu mumwe muri aba umwe wese arafite ku ntambwe ishimishije ko umwe wese arafise impene itungiwe mu muryango kuko mu bisano bwa mbere twe tugikora twakorera mu bintu byo gukora tukarima ibiraya tukarima ibigori tukarima ibiharage icyo nico gitegwa twakoreramo muga twaciye tubona yuko aho twimukiye mu bizino nabyo tworima hato muga tukabandanya turima ibizino kubera ibizino burindwi nta muntu wanyu wa koperative atakabaka amahera aho twabirimye ntituza kuvomera twese ahari imigwi umunsi umwe uza kuvomera urimo 5 usimbije umunsi umwe kuwundi ugira kabiri hakaza abandi 5 mugabo 5 baje uwo munsi bataha bagurishije ibizino canke bonyene bagataha baguza muga muri bwa burimyi nkubi kigori twaragiteye turiko turafumbira dushira ko yire urumva namwana kizokwera n'amahera tuzoba tumaze gukura mu bizino nico gituma twaciye duhitamo tuti ngoro turimo iki kizino ho tworonka umutahe wisumbuye tukakirima gose urumva ubutunzi nabwo ko buzoba ari bwishi. Kwafise inzu yo kwisukuriramwo Salon de Beauté nabo barerekanye iterambere bagezeko nubwo bafise ubukene bw'ibikoresho. Ku mutumba wa Karorero wa Kibimba naho abagabo barashinze intahe ko bahindutse mu kibano ndetse no mu ngo ko baja inama n'ingingo n'abatambukanyi babo kurangura imigambi y'iterambere. Ikindi ababa kuri uwo mutumba baramaze kwiteza imbere ndetse n'isukura ku mutumba ngo rirashemeye n'ibindi. Ubu rugo je nabona bameze neza nta gitoki nyingi bishiza hejuru igituma ubundi mu nzu kirahari n'ukuri gihuze nyigisho ndashimira abo ndashimira namwe mwagiye mwadufasha mukadufata mu mugongo mugire n'ahandi mu zindi ntara mubigishe turaye yuko bogorora yego naje nashaka kuronka amahera nkayajya nkaboreka ngasanga mu muryango nta kintu bariko bararonka je naciye ngenda ahantu umuntu ndamusaba inka y'imbitse maze kumva inyigisho nta kintu bakimwe nagura mu mahera naro ndayiragira ndokora ko kwaje none ubu najewe ndabona ibitungwa ngo muhira n'isaba mu muryango n'abana bameze neza n'itongo rimeze neza no mu muryango hose hameze neza.
Inyuma yo kumviriza intahe z'abafashwa n'uwo mugambi, umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega ajeje intwaro n'ubutunzi yarakengurutse uko uwo mugambi uri kurakora, na cane ko imigambi bashize imbere iri mu ntumbero ya leta mvye leta nkozi. Eka n'abandi bose bari bagendanye muri urwo rugendo, yaba waserukiye FVS abagenzi b'abana ku rwego rw'igihugu, eka n'abari muri uwo mugwi w'intara barashimye ikorwa vyaranguwe n'ivyashitsweko n'uwo mugambi wa JWP ya gatatu. Abahurikiye muri uwo mugwi w'intara basavye abafashwa n'uwo mugambi wo ku mutumba w'akarorero wa Kibimba kubandanya ibikorwa vyo guhinduka no guhindura abandi mu mitumba begeranye, hamwe no gukorera hamwe ibikorwa vy'iterambere. Kuri koperative y'ibizinu nayo yo ku mutumba wa Gisuru basavye abanwanyi bayo kwijukira gusaba ingurane mu mabanki kugira ngo bagure ibikorwa vyabo narirya isoko yavyo ihari. Hanyuma ku bakenyezi bafise inzu yo kwisukuriramwo salon de beauté babasavye guca mu nzira zose zishoboka kugira ngo bamenyekane, hamwe no kugwiza ibikoresho kuko bafise bike kandi bahurumbirwa. Kwishyiramwe FVS nabo bafatikanije ibikorwa nabo basabwa kwerekana umusaruro w'ibikorwa vyakozwe muri iyo myaka 5, gutekanya ikindi gice cyo gukomeza ivyaranguwe n'umugambi wa JWP ya gatatu, ndetse bongere bagure n'uturere bakoreramwo kuvyerekeye imitumba y'akarorero mu gihe hoboneka ikindi gice cy'uwo mugambi. Mwomeye ko uwo mugambi uriko ushirwa mu ngiro n'ishirahamwe FVS abagenzi b'abana n'amashirahamwe y'ubuhinga nk'abatangamuco Sakode, Rezo Burundi 2000 Plus, Okafeme hamwe na Abubef bafashwe mu mugongo n'ishirahamwe Care International Burundi.